Yesu nahabwa icubahiro, tugiriwe ubuntu n'Imana guhura n'umuryango nk'uyu. Bagiye kutwidondora, uyu turi kumwe n'umuryango umwe, uno mushinga ntaye mubona turi kumwe hano agiye kutwidondora, aca agenda aratubwira na bamwe bagize uno muryango. Yesu amuhezagire. Amen. Murakoze cyane. Kwizina nitwa Hakizimana Emmanuel. Uyu nawe n'umuryango Hakizimana Emmanuel na Nyandwi Sofia. Ndashima Imana cyane. Imana yaduteye iteka, twisanga turi muri iki gikorane kiriko kirabera aha Intende mu Ruyigi, naho tuva kure cyane mu ntara ya Cankuzo muri komine Gisagara, kwishengero rya Panekote ryo mu Gisoko. None rero Yesu nashimwe cyane, nezerewe ko nisanze turi kumwe n'umufasha wanje nkunda. Reka bibwira akazina kiwe. Yesu nashimwe. Nanje numva no baramutsa kuko ndanezerewe. Ego kwisanga ngiri ubuntu nk'ubu umunezero. Nkuko uyu mutama wanje bivuze, ndi umufasha wiwe. Imana yaraduhezagiye. Kwizina abivuze ko nitwa Nyandwi Sofia. Ego hanyuma turafise umuryango w'abana 9. Yesu yaraduhezagiye rero muri abo bana 9 nabo twabyaye, ariko hariho n'abandi Imana yagiye iraduha mu buryo bw'impwemu mu kubabyaza ubutumwa. Ego ariko muri abo twabyaye twagiriwe ubuntu, twisanze muri kino gikorane Imana yatugiriye ubuntu, turi kumwe n'abana 3 muri abo 9. Kuvuga rero abandi asigaye hiyo ku rusago. Yesu nabaduhezagirire. Yesu rero yarakoze kutugirira neza gutya. Ego twagiriwe ubuntu, ndafise umusore twazaranye muri iki gikorane yitwa Igira ubuntu Odrike, nawe abaramutse. Siwe mukuru ariko n'umwana agira 4. Yesu nashimwe ko ari wari ngaha mu bahungu atangure gufata ijambo. Jaba nitwa Kaze Igira ubuntu Odrike, abandi umwana wa 4 nko basanzwe babivuze. Ego murakoze. Hama turi kumwe n'umwigeme yitwa Bayubahe Hoziyana, nawe niwe yisanze yabaye umwana wa mbere mu bana b'abakobwa. Nkuko babivuze nitwa Bayubahe Hoziyana, twagira ubuntu n'Imana, twisanze turi ukunyene. Hama tukaba tunezerewe gose kuba twisanze twabyawe n'ababyeyi bameze ukunyene, tukaba turi ukunyene. Ego biratunezera gose kuba dufise ababyeyi, navuga ko ari aga specialist Imana yatugiriye. Biratunezera gose iyo turi ukunyene. Ego ni iby'agaciro kuko si bya bose. Ego nkaba ntegeje ishuri uyu mwaka, nukugabanya ndipfuza kuzobandanya mu izina rya Yesu. Ego yatanguye kumpa umuhungu, icimpa n'umukobwa, ikinyongera n'umukobwa, kugira ibikorwa bibandanye bikorwa neza mu muryango. Yesu nabahezagiye. Hama nanje ndi umwana agira 3, izina nitwitanga imigisha Rebeka. Hama twamariye rimwe nyene na mwene wacu, turipfuza kubandanya. Yesu nabahezagiye. N'umuryango wa Emmanuel nkuko twavyumvise. Umushinga ntaye Emmanuel afite ingabire nyinshi cyane, twagiye tubona ingabire zitandukanye, ingabire yo gucuraranga, kumbure harimo n'ingabire zindi yoba afise tutoba tutabonye. Sinzi ico ko arico yotangura kutubwira canke ko yotubwira kubijanye n'ivy'ubuzima bwiwe. None rero tumuhe kaze, kumbure ico yumva yohera ko arakivuga, ico yumva yoshishikara akitubwire. Yesu namuhezagire. Murakoze cyane. Reka mpere ku buzima bwanje uko nabayeho. Hama kuko izo ngabire nizo data yamuhaye kugira nanje simbe mu binyuma ariko mu bimbere bamukorera.
mu binyantege nke Yesu yatoranije nanje nisanzemo mu bwizo ngabire ntaco nakoze kugira ndazironke ariko niyo yazingabiye. Yesu nashimwe. Jewe rero kumumbona navutse ndi umuntu akomeye ameze neza nk'umwana kujya mubona abana bose bavuka. Hanyuma maze imyaka 9 niho nashikirwa no kumugara. Kumugara kwanje rero kwabaye kudasanzwe guko nariko ndagenda ku mutaga nko mu masaha 8 aho niho nariko ndagenda twirukana mwene wacu nakurikira yari imbere yanje nanje nje inyuma agenda ariruka cyane nanje niruka ndamukurikira ariko tugeze ahantu nko mu kabande nagiye numva umenga ni nyundo zikubise mu mavi icarimwe bica biranka komfunya no kugorora nca mpagaze camfatwa naho ndibwa cyane mbabara cyane. Hanyuma mwene wacu amaze kwiruka akagera kure cyane asanga sinamukurikiye aca yifuza gusubira inyuma kuraba ico nabaye aca asanga ndiko ndakoma induru ndiko ndarira aca amfata ukuboko amfashe ukuboko arakwega cyane gukira hasi aca abona ko ari bidasanzwe aca agenda guhamagara mama aramubwira ati ngaha hari ibintu binyobeye. Mama yaciye anyaruka cyane acaza kuntabara aca ashira mu mugongo. Uko yasize mu mugongo niko naciye mba kujya umwana w'umukurira mubona mu mugongo ameze ahetswe kandi ari umukurira atagihekwa kujya kwituna kwiwe nanje naciye nguma nituna kujya nyene amaze gushikana muhira agakurayo nari namaze kudadarara amaguru yo yagiye sinakurayo amaboko yo yagiye sinavanamo. Nukuvuga rero nasigaranye izosi n'umutwe gusa nivyo numva ko ari ubugingo bwanje nkavuga nkanyiganyiza umutwe gusa ico nico kintu nasigaranye. Hanyuma rero Yesu aca nkorera igitangaza kidasanzwe. Mu rugo mvukamo papa yari umupfumu mama yari umupfumu bace bagerageza uburyo bwose barondera inkomezi zo kuja mu bapfumu baravuza imiti yabo. Imiti nariye udushato tw'ibikoko bashira ku rujo bagaturira bakamfuka ikirengete kugira ngo iyo myotsi y'ubwo bukoko y'iyo miti igira ico yokoze mu mubiri wanje. Ni myinshi naragowe urupfu rumwe rudasanzwe ariko Yesu acarantabara. Yesu arantabara nkuko mubibona mugabo mu miti yose bakoresheje no mu bapfumu bose barutana ubushobozi bagiye barajako nta gafasha narosemwo gashobora kungarukanira intoke zanje gashobora gutuma no shobora kwitamika gashobora gutuma amaguru yanje yogaruka canke yo shobora kwicara kuko mu ico gihe bamaze kuvuza bikanka mu bapfumu bose bikanka bagatwara kwa muganga rwose uko ntoguma ndi mu bibero vyabo baca barimba ikinogo bimvye ikinogo rero bagaca baterekamwo murazi umuntu bateretse mu kinogo kuko sinicara kuryama baratembagaza urumva umuntu asigaranye umutwe gusa. Hanyuma rero bagaca bigira gukora udukogwa imvura iguye igaca isanga mu ico kinogo murumva umuntu nyene atari guhungisha kwa guhungisha umunwa gusa n'umutwe no kuvuga ico nico nari mfise gusa. Ibindi vyose nabimarira mu ico kinogo. Bamaze kuza bagasanga rero ndi ngaho bakabona kushira mu gatutu mu nzu mugabo umwanya banduhuriye kuba mu nzu mu gitutu bashira ku kazuba bategezwa guca bashira mu ico kinogo kugira mbe ndaronka kazuba canke numva kayaga ko hanze. Hamari ubwo buzima ndabubamwo bugoye ariko Yesu aravuga ati birahagije. Mu muryango iwacu naho wari umuryango w'abapfumu hace yavamo mwene wacu mukuru arakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe. Hamara heba imiti muraze ubuzima bw'abapfumu n'abapfumukazi bakoresha imiti mu gatondo ku mugoroba nico cyo kurya canke niko kwikingira niko kugara inzugi zabo. Hanyuma rero Yesu amaze kubinyereka ko ashobora gukira ingwara yarafashe ikivyimba cyo mwizosi acaragikira tandasago bamurasaze acaragikira tamutanyoye nanye ndiko ndayibona ca ndavuga nti nukuri hariho Imana nanje naho ntomuguruka ndakeneye ko basengera. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero ndatuma ku umukozi w'Imana baca baraza kusengera basengeye ari nk'isaha 10 z'umugoroba ariko bakisengera nta na kimwe niyumvise cahindutse mu buzima bwanje
nta n'ikintu numvise kigabanuka mu bubabare nari isanzwe ndimwo kugeza mu ijoro ndyamye. Shice mu ijoro ndyamye agatiro karamfata nk'uko vyahora ndasinzira, ariko maze kwikangura niho numva vyahindutse. Yesu nashimwe cyane. Niho numva ko mu ijuru hari Imana yamanutse, naho ntayibonye ingene imanuka. Ndanyiganyiza intoki, numva intoki birakunda. Intoki birakunze. Umuntu yahora baho batamika, intoki birakunze. Ndagerageza numvise intoki zikunze, nca ndakwega n'ukuboko nako, ndumva aho ndacaryamye, ndumva ko ukuboko ushobora kukugorora kukaza. Ubona ugorora ukuboko, ubona ugupfunya, n'igitangaza Imana ibikotse. Yesu nashimwe cyane. Ndanezerwa cyane ati ukuboko reka numvirize ukundi. Numvirije ukundi nako nyene numva ingufu z'intoke zaje. Imana ishimwe. Iyi Mana ndayibonye. Ubu rero ndakize, mama gusubira kuzarantamika. Burya indya zo gutamikwa zirabishe. Naho zoba ziryoshe nta kanovera zifise kuko ubu zitamitswe n'umuntu. Ariko indya witamitse zirameze neza. Hanyuma numva ndakize kusubira gutamikwa ivyo kurya. Ubu munezero wa mbere numvise mu mutima wanje. Yesu nashimwe cyane. Hama nireka numvirize. Nca ndagerageza kuyihindukiza, numva ibidasanzwe. Birashoboka ko nihindukije nti kumbe ko nihindukije birashoboka nuko novyuka. Nje ndagerageza kuvyuka, numva birashobotse. Ntewe Yesu uragahora ku ngoma. Ubu Yesu namuvuga, numvise bamuvuze ku mugoroba w'isaha 10 basengera. Niho numva basenga mu izina rya Yesu. Ariko yabandanyije aba muri jewe numva no muvuga. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero kuko ari ntaye ndende, reka tuze turavuga amakuru makuru. Nca nisanga habuze amaguru ariyo adashoboka kugira inguvu, bishoboka ko mbanza kuyateruza ukuboko uko amaboko yakomeye. Bigakunda ko nterura ukuguru, bigakunda. Bukeye mu gatondo naciye ngira umugambi ntireka sisubira kuja muri ca kinogo, bantereka mu bunandi ndijana hanze. Nca ngerageza uburyo mva mu nzu ndisohokana bukebuke nkoresheje amaboko n'amaguru atarimo inguvu, mugabo kubera amaboko yajemo inguvu nkakoresha amaboko n'amaguru ngenda ndavura bukebuke, ndabona ko bishobotse. Ndashika hanze cangira umunezero mwinshi udasanzwe kubona bishoboka ko ni jana hanze. Njambona igitangaza cyuko Yesu anzuye nkiri muzima. Haleluya. Andenganije ibihe byo kuba mu kinogo nkaja aho ngomba, nkiyunguruza uko ngomba. Yesu nashimwe cyane. Njambona igitangaza, nabugi ngo nubu niho mubona Yesu yampinduriye amateka. Yesu nashimwe cyane. Ncandagerageza rero ndabandanya ndiga udushure duke nize hafi, kubera aho niga mu ishure haciye haba kure. Ncanja muri yaga mukama ndiga ngarukira mu mwaka wa 4. Ndi mu mwaka wa 4 haca haraboneka umupatiri anyitangira avuga ati uyu mwana kwazi ubwenge, reka tuzoze kumuvuza muri Espagne. Baca barondera uburyo bwose na vyangombwa kugira banjane muri Espagne kwiga kuvurirwayo. Papa bwa mbere aravyemera, mugabo hanyuma bamuhamagaye kuza gusinya kuri vyangombwa aca aravyanka. Avuga ati umwana wanje nahari kimuga je nzomubona ari kimuga, singomba ko mumujana kuri yo ntazomubona. Kandi nagoma ndababwire yuko kuva mugaye papa baciye batana na mama. Mama yaciye aronka amagorwa adasanzwe kubera na mugaye. Papa ntiyasubiye kubana na mama ukundi. Nahataco yamariye rero amaze kumugara, mugabo yarambereye intambamyi yo kutaja muri Espagne gukadasinye ntivyari gukunda. Hamare nyamupatira cagira iyindi migabo avuga ati basi reka tumutware mu irero ry'abamugaye Igitega. Canja mu irero ry'abamugaye Igitega mu 83 kugeza mu 86. Aho nari mu iryo rerero turi kumwe n'abandi bamugaye beshi. Aho rero niho naronkeye akaryo keza ko guca niga utwuntu tw'ubuhinga, kubarira ibirato, kubarira n'imashini, gukora umusumeno. Nagerageza uburyo bwose kudesa ibitambara. Ivyo vyose ndondera nti none mu buzima jewe nzobaho gute. Yesu nashimwe cyane. Gerageza rero gukora iturunevisi, nugurura uturadiyo, amasaha, nza ndiga nimenyereza gutyo. Hama rero nisanga
n'Imana yangiriye neza ndarose uburyo bwo kwiyumvamo ko nocuraranga. Hama rero ndiyumvira nti none ko hari incurarango nyinshi, hari incuraranga z'imiziki baraza bakagira umunsi mukuru bakaza kutunezereza, abantu baje kuturaba, hari abafaritiri baza n'ibitari bakaza bagacuraranga ibitari nkaryoherwa kugira ngo badutwenze baduha akanya ko kwirurwa na gatoya, natwe nkajamo nkaryoherwa nkumva biraryoshe. Naye nca numva ko nkwiye kwiga gucuraranga, niho mwabonye shobora gucuraranga gitari. Hama maze kubona ndamenye gucuraranga gitari, naciye mvuga nti suku gicuraranga gusa ntegerezwa nanje kucibaze kumusumeye no nzi kuwufata. Imana yanyemereye amaboko, nkashobora gufata umusumeno nkabaza urubaho, reka nani ndacikorera. Ncangerageza rero kumara igihe nkora ibitari, narigishije n'abantu benshi aho nari muri Tanzania mu nkambi y'impunzi, ababizi barabizi, ndigisha abantu benshi ndabaramura. Hama turakora n'agashira hamwe ko gukora ibitari, tugaca tubishora muri Dar es Salaam. Ivyari bitari vyiza cyane, igitari kimwe twahiguze 120, gitoyi giciye hagufi 95. Ndabona ukuboko kw'Imana ko kuri kumwe nanje. Yesu nashimwe cyane. Ubwo rero nibwo buzima Imana yagiye ingirira neza incanamwo mu buryo bwo kubaho. Ariko icimpa ingabire novuga ko idasanzwe, icimpa ingabire gusengera abagwaye. Imana imaze kuma ingabire gusengera abagwaye, naciye mba nk'ufise ishengero, nawe ntari bwa umujenama, ariko nari umuririmbyi nkongera nkaba umukontagita. Imana imaze kumpa gucuraranga ikampa no kuririmba, naciye mba kontagita w'indirimbo. Abavyeyi b'ishengero baranyizera kurongora amakorari, kandi ico gikorwa nakibanye mu mwanya muremure. Ho baciye ngira nk'umwaka umwe ndakihagaritse, uko Imana yaciye inyungururiza mu kindi gikorwa. Yesu nabaye kure na korari, n'ubu ndi umuririmbyi, nico gituma mwabibonye bimeze kurya. Yesu nashimwe cyane. Maze kumpa rero gucuraranga, numva biranezereye, niyo ngabire imwe yampaye, ihava irampa n'ingabire yo kuvuga ubutumwa, biciye mu gusoma ijambo ry'Imana. Imana ikangere ndere ikambwira ijambo ry'Imana, nanje nkaca ndayishira mu ndirimbo, nkaca ndayishira muri gitari, nkaca ncuraranga. Uwo munsi nafashe Bibiliya ngo mvuga ubutumwa, nkaca ndayiririmba. Yesu nashimwe cyane. Nayiririmbye abantu bagaca bayikunda, bagaca bayiga, nabo bakazoyiririmba ku masengero. Iyo ngiye nkasanga bariko bararirimba ya ndirimbo nkaryoherwa cyane. Ni Yesu warakoze nanje kumpa igikorwa. Ikindi Imana imaze kubona ivyo ikirantera iteka,